Mbanje kubaha kaze inshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turi ku igenekerezo rya 17 Nzeri umwaka wa 2024, tukaba tugira ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba aganuka ku ntambara iri hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda tudasize na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira araganuka kuri Perezida Evariste Ndayishimiye yarahejeje igihe ari mu rugendo na cane mu gihugu ca Gabon. Turaza kugaruka ku bintu bikomeye cyane biriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi. Ibatayo zine z'abasirikare zejeje kwinjira mu ishamba. Amakuru dufise ateye ubwoba igihugu c'Ubugande nuko nyene naco gejeje kwinjira muri iyi ntambara, aho kiriko kiratanga gasopo ku gihugu cacu Burundi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye mwikete ryarungikiwe aho mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho iryo kete rimenyesha yuko hakwiye kandi hategerezwa gushirwa imbere ibiganiro aho gutanguza intambara ku gihugu c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye afata nk'umwasi umwe rodende afise ubangamiye igihugu ciwe c'u Burundi. Eka rero nsubire ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri mumviriza amakuru yacu uri nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhakaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Dufatiye ku kungene Perezida Evariste Ndayishimiye ajeje iminsi itari mikeyi atangaza ibintu biteye ubwoba na cane ku gihugu kibanye c'u Rwanda, aho yamenyesheje yuko bigisha ubwicanyi umuhari w'inyeshamba Red Tabara, yamenyesheje yuko hari n'ibindi bitandukanye birimwo igipfungu cinshi cyane, akamenyesha yuko u Rwanda rwanze gutanga abagize uruhara rukomeye cyane mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Nubwo biro kwafashe ingingo ikomeye cyane, mugabo ndakubwira ibigiye kuba nakamaramaza. Turaza kubibashikiriza hamenyekanye ayandi makuru yuko leta y'u Rwanda nayo nyene ivuga yuko hari abanyarwanda bahungenga mu gihugu c'u Burundi basavye leta y'u Burundi kugira ngo ibarungekere leta y'u Rwanda, ariko leta y'u Burundi yaciye ivyanga. Abo bose nabagize uruhara rukomeye cyane mu ihonyabwoko, ni muri genocide mu mwaka w'1994. Muze kubinyemerera tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Buryaga amatati hagati y'ibihugu vyompi nayo guturuka kuva na cera mu kahise. Amakuru dufise na amakuru turuze kugarukaho kandi dutanga umuco. Mu mashamba atandukanye na cane ishamba cimeza ry'ikibira, biravugwa yuko Evariste Ndayishimiye yahejeje kurungikayo ibikobo binini biteguriye kwivuna umwasi. Ni mu nyuma z'uko imbabayi hoho ibintu bikomeye cyane, abanyarwanda batari bakeyi ariho nyene bahejeje gupfungirwa. Amakuru dufise arateye ubwoba. Ese leta y'u Rwanda yoyo irashobora kwishura ibiriko birakorerwa abanyarwanda nga mu gihugu c'u Burundi? Vya bibabaje cyane mu nyuma z'amakuru akomeye cyane tujya tubashitse ko mu buryo bw'idoni. Nubwo biruko leta y'u Rwanda yoyo yasavye abarundi bari muri ico gihugu gutuza kandi bakaryama bagasinzira, kuko bobo nyene biteguriwe kuba nanone bacungerewe umutekano. Mbahaye kaze. Eka rero nsubire ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba muri komisi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracona urakazugira nayo nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Mu gihugu cacu Burundi hibonekeje icuka cibi nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagiriye urugendo rukomeye cyane mu gihugu ca Gabon. Nubwo biruko ivyo vyose bigiye kwagirizwa igihugu c'u Rwanda, ni ibiki bigiye gushigwa ku gatwe k'u Rwanda? Munyemerere tuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane twabateguriye. Evariste Ndayishimiye ajeje kugaragaza yuko atamifyino agifise mu nyuma z'amajambo akomeye cyane ahejeje gufata kandi ahejeje gutera ko umukono. Evariste Ndayishimiye ahejeje gutera umukono ku masezerano akomeye cyane mu nama itegerezwa kubera ngaha i Bujumbura. Iyo nama yemeza na cane iha uruhusha abatari bakeyi bo barwizatunga bavuye mu gihugu c'u Rwanda. Ni mu nyuma z'uko abo bose ari abagwanya leta y'u Rwanda bagiye guhabwa indaro nga mu gihugu c'u Burundi, ntibizoca bikwega akarambaraye. Ese ukuri nuko kubiriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi? Amakuru yacu ni mu buryo bw'idonido.
turaza kwerekeza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, aho leta y'u Rwanda isaba leta y'u Burundi na cari gufata neza abanyarwanda bapfungiye ngaha Imabayi. Ni mu nyuma z'uko abanyarwanda bapfungiye ngaha Imabayi ku bw'amakuru dukurayo amenyesha yuko bapfunzwe nabi cyane, bariko baraborezwa igufa umwanya ku mwanya. Iyi ngingo ntiyanezereje abanyagihugu bacu, aho nanone abanyagihugu bacu basaba yuko n'abanyarwanda bakwiye uburenganzira, ndacane ko biboneka yuko abategetsi b'ivyo bihugu vyompi ari bo nyene bafise uruhara rukomeye cyane mu matati, ahubwo nyene bagakwiye gushira ibiganiro hanze kandi bakagira ico babivuze ko aho gutanguza intambara. Ivyo vyose kuko bibangamira kandi bigatosekaza umutekano w'abanyagihugu. Ndababwira ukuri, aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turi buze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi turi buze gutanga umuco kuri ivyo vyose. Ni gute abanyagihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda bapfungiwe ngaha Imabayi? Amakuru dufise ateye ubwoba. Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe iyo ngingo ikomeye cyane nyuma y'ikiyago yagirana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Hatanguye kuboneka imfungwa z'intambara mu nyuma z'uko biciye bivyumvikana kandi biciye bikomera, nyuma y'uko rero ibintu bigiye gukomera cyane n'intambara itaratangura hagati y'ibihugu vyombi. Umupaka warugawe na Perezida Evariste Ndayishimiye ku itegeko ryiwe. Ku ruhande rw'u Rwanda umupaka nturugagwa. Imbibe zari zifise ico zimariye abanyagihugu b'ibihugu vyompi. Vyabonetse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yatangaje yuko ico ashize imbere ari ugupfungira abanyarwanda indagara n'imikeke n'ibindi bitandukanye. Ibi ni vyababaje ibihangange bitari bikeinga mu gihugu cy'u Burundi. Biboneka yuko aya majambo ya Evariste Ndayishimiye adaha iteka igihugu cacu. Dufatiye ku makuru akomeye cyane dukura muri Permanence Nationale amenyesha yuko Evariste Ndayishimiye atanezerewe n'abatari bakeya. Ni mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye ariko yikura ko abategetsi bamwe bikekwa yuko bari mu mugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbere yuko tubashitsa ko idonido muri ayo makuru, nyemerera dutangurire kuri aya makuru akomeye cyane n'ubundi avugwa kuri aya matati ari hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda iributsa leta y'u Burundi ko yagumye nanone isaba incuro nyinshi ngo yirungikire abarundi bagize uruhara rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ariko ngo yagumye yica amatwi kw'ico kibazo. Biteye ubwoba iyo dosiye nshasha twari duhejeje iminsi itari mikeyi tutumviriza. U Rwanda nanone rukibutsa kandi rukibaza rero igituma rwo rutaciye rwihutira gupfunga imipaka nk'uko leta y'u Burundi iherutse kubikora. Yagirije ico gihugu ko arico gicumbikiye abahungabanya umutekano mu Burundi. Mu kiyago Alain Mukurarinda nanone icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yahaye abamenyesha amakuru mu ndwi iheze yagize ati: tumaze gusaba leta y'u Burundi inshuro zirenga 15 abo bantu bose batwiciye abantu mu mwaka w'1994 kugira ngo tubacire urubanza, ariko nanone ubutegetsi bw'u Burundi bwagumye bwica amatwi. Ivyo ntivyatumye imipaka tuyugara. Ivyo vyose bije mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye nawe nyene yagize ati: u Rwanda twagiranye ibiganiro kugira ngo rutunyirungikire abagize uruhara rukomeye cyane mu mwaka w'2015 mu gutembagaza ubutegetsi, ariko bigaca vyanga. U Rwanda rwakomeje kwanga. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije. Ibi vyose rero biriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi, ubusotoranyi burateye ubwoba. Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kugara imipaka. Abanyarwanda bapfungiye ngaha Imabayi, abarundi bobo baridegevya mu gihugu cy'u Rwanda. Niko nanone amasoko yacu yemeza. Nubwo biruko biraboneka yuko leta ya Evariste Ndayishimiye ishitse aho umwase ashaka, intambara umwanya ku mwanya irashobora gutangura. Dufatiye ku kungene ibikombe binini na bito bito vyarugitswe Imabayi, ibindi bikarungikwa mu ishamba cimeza ry'ikibira. Amasoko yacu reka tubandanye. Si ubwa mbere u Burundi bwugaye imipaka ibihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka w'2015 rwarugaye nanone rwagereza u Rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu za politiki zatewe na cane n'ukwitoreza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ico gihe u Burundi naho nyene bwaremeje ko u Rwanda ruhaye indaro abarugwanya. Ivyagirije ariko nanone igihugu cy'u Rwanda carahakanye akatari gake. Mu mwaka w'2022 mu kwezi kwa Gitugutu niho nyene imipaka ihuza ivyo bihugu vyompi yasubira kugurugwa.
gutyo rero icuka kigenda gisubira kuba ciza ku buryo abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda bagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari nanone barabana ayingwe, niko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu ngubu abanyarwanda bashika 38 bapfungiwe mu gasho ka komine ya Mugina, nayo 12 bakaba bapfungiwe muri komine ya Rugombo. Nubwo biruko ivyo nivyo bitigiri bimenyekanye, ariko nanone hari abanyarwanda batari bakeyi bagiye bapfungirwa mu busho butandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Abamenyesha amakuru bacu bakorera mu ntara zitandukanye bamenyesha yuko aho umunyarwanda wese aherereye ariko arahigwa nk'inyamaswa, niko amasoko yacu avyemeza. Ni mu ntara ya Cibitoke. Ivyo bikaba nanone bibaye inyuma yaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kugarura imipaka yose yahana urubibi n'u Rwanda, ndetse ikaba yaranamenyesheje ko itagikeneye abanyarwanda bayo ku butaka bw'u Burundi, ko umuti wabo nanone ari ukubirukana. Birababaje cyane ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje inama mu nama nshingamateka n'nshingamateka, vyamenyekanye yuko abo bose batigera banezererwa n'iyo ngingo ikomeye cyane ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira yemeza yuko ibiriko birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye bizogira ingaruka ifatiye ku banyagihugu, na cyane ingaruka izotuma igihugu cacu Burundi tudatera imbere. Abanyarwanda, Abarundi twariko turagirana ibiyago kandi mu bikorwa bitandukanye. Abarundi twari dufise na cyane umuco kuvyerekeranye no kubana neza hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda. Abarundi twari dufise ubuzi butandukanye mu gihugu c'u Rwanda. Abanyarwanda nabo nyene bari bafise bimwe mu bikorwa bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko leta yacu yafashe ingingo ikomeye cyane yo kwanka yuko ata munyarwanda bakeneye nga mu gihugu cacu Burundi. Kuri aka gataka k'u Burundi biraboneka yuko intambara igiye gutangura. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe nk'umuhinga mu vyerekeranye na gisirikare yayijeje gutegura vyose, ariko tutibagiriye yuko n'igihugu c'u Rwanda igisirikare RDF ndaco nyene cashize ingingo ikomeye cyane kandi gifata ingingo ikomeye cyane yo kongereza umutekano. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ngabo banyagihugu bakomoka mu gihugu c'u Rwanda bagiye barahagarikwa n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu burere nka bwose bugiye barafatiramo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira imbonerakure nizo nyene zigiye gushora intambara ku gihugu c'u Rwanda, niko amasoko yacu avyemeza. Imbonerakure zahawe imyimenyerezo itari mikeyi, hivyo Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe ngikizigenza w'imbonerakure yaheruka gushikiriza. Ibiriko birakorerwa nga mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Evariste Ndayishimiye nubwo ariko aribonekeza muri iyo ngendo, abategetsi batari bakendi bamushigikiye. Ku munsi wa kane uheze no kuwa gatanu uheze w'indwi turiko nanone twasozereye, Burundi News TV yari nanone ivuga ko Abarundi n'Abanyarwanda 40 abandi Banyarwanda bashika 46 birukanye basubizwa mu gihugu iwabo. Abandi nanone Banyarwanda batamenyekanye igitigiri boba nabo bonyene barahagaritswe mw'iyi minsi ibiri iheze muri komine Mabaye. Kuri uyu wa gatanu uheze no kuri uyu wa gatatu turiko harumvikana ibikorwa bitandukanye guturuka kuva leta y'u Burundi yofata ingingo ikomeye cyane yo kugara imbibe hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Leta y'u Rwanda yamenyesheje ko ititeguriye gusubiza mu ndumane kuvyo u Burundi buriko bukorera abanyarwanda baba mu Burundi. Alain Mukurarinda asanzwe ari icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yarahumurije Abarundi basanzwe baba mw'ico gihugu ko atangorane bazogira bitume n'ingingo iheruka gufatwa na leta y'u Burundi yo kugara imipaka yose iyihuza n'ico gihugu kibanye. Amakuru dufise yo kwizerwa ateye ubwoba. Abanyagihugu batari bakeyi boba bagiye gufata inzira kandi bagafata ibarabara baja mu migomo yo kwiyamiriza iri tegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi twagiranye ikiyago, ibiganiro vyacu ivyari ku murongo w'ivyigwa. Hari ukubaza uko abanyagihugu bacu bifashe na cane nuko bakiriye nuko bariko bariyumvira kubijanye n'ibi vyose biriko birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya gutwara igihugu cacu. Biruko mu nyuma z'uko abategetsi batari bakeyi bo batanezerewe n'iyi ngendo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamenyesha yuko iyi ngendo y'agacamutwe ari izo kwegera igihugu cacu Burundi akarambaraye.
Bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko ivyo vyose abikoze ku mvo z'umutekano w'abanyagihugu. Abanyagihugu si uko tubona yuko ibi ari ibikorwa vy'ubusotoranyi. Vyoba bimeze gute mu nyuma z'uko leta y'u Rwanda nayo nyene yoba ifashe ingingo ikomeye cyane yo guta mu mvuto abarundi bari muri ico gihugu? Ese Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwishura ibibazo vy'abanyagihugu dufise bijanye no kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo gutuma tudatera imbere? Amatungo atandukanye abanyarwanda bari bafise nga mu gihugu c'u Burundi yatanguye gufatirwa. Amakuru dufise ate ubwoba yemeza yuko mu ngoro y'umugambwe hoho badashigikiye iyi ngingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko itegeko ririko rirahabwa imbonerakure arizo nyene ziriko zirafata ingingo ikomeye cyane nkuko Colonel Senateri Reverien Ndikuru yaheruka kubishikiriza ubwo yamenyesheje yuko igisirikare nga mu gihugu c'u Burundi atari co nyene gitegerezwa gucungerera umutekano w'igihugu cacu Burundi no kwivuna abanzi. Mbibutse yuko igisirikare coco nanone cyarahiriye kikarengwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atazosubira kugishora mu ntambara kidatahura. Ni mu nyuma z'uko abasirikari bacu batari bakeyi barungitswe mu ntambara badatahura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aka kanya icoba n'igishikari vyose ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugandagurwa, ashobora gutembagazwa, dufatiye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ariko aratanga imyimenyerezo ku mbonerakure kuko arizo nyene zishobora kumviriza ivyo ashikirije. Nayo igisoda coco yarahevye mu nyuma yo gufata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikari bacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Guturuka kuri iyo ngingo vyaciye biboneka yuko igihugu cacu Burundi kigiye guhurura n'ibikorwa bitandukanye bizotosekaza ibikorwa na cane kandi bigatuma igisirikari cacu cononekara. Niko amasoko yacu mu gisirikare yemeza. Twagerageje kugirana ikiyago n'umwe mu basirikare b'abahinga bo nga mu gihugu c'u Burundi, ico yishuye kirateye ubwoba. Ntitwokubahuka kugitangaza kuri imbonesha kuri yacu, turaza kubigaruka ko makuru akomeye cyane bamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza. Mbabwiza ukuri ibiriko biranga mu gihugu cacu Burundi, intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ishitse aho umwasi ashaka. Dufatiye ku makuru ariko arakwiragizwa ku buhingagurukana ubumenyi butandukanye, biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kwibonekeza mu ntambara Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo atarigera yibonekezamo, kandi biboneka yuko amatati ari hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Rwanda. Biraboneka yuko Evariste Ndayishimiye wewe mu burakari bwinshi aciye afata ingingo ikomeye cyane. Biruko mu nyuma z'uko mu ishamba cimeza ry'ikibira komine Mabayi mu Cibitoke hose umutekano wongerejwe ku ruhande rw'igihugu cacu. Bibaye mu nyuma z'uko igihugu c'u Rwanda igisirikare ca RDF citeguriye vyimazeyo kwivuna umwasi bivanye n'amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka. Mugabo ibi vyose ni ingendo iriko yafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, asabwa n'abahanuzi biwe kuyihindura bivanye n'uko ico ikwega ari akarambaraye. Mbaye ikaze, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru natwe twabateguriye. Tibuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Mbibutse yuko iri ari ijisho ry'umwere igihugu adafise akaryo kwivugira. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Tubipfurije ibihe vyiza kuri Burundi News TV. Abarundi muri mu bakungu, abari nga mu gihugu c'u Burundi mugabe birakomeye cyane. Turafise ubwoba n'igishika kubijanye n'ingingo za Perezida Evariste Ndayishimiye. Tibuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.